ndabaramukije cyane bakunzi mwama mudukurikirana kuri YouTube channel yacu ibintu n'ibindi. Kubari mu gitondo reka ndababwire ngo bonjour canke mwaramutse, kubari ku mugoroba reka ndababwire ngo bonsoir canke umugoroba mwiza. Ego nkuko bisanzwe rero ni wa mumenyesha makuru wanyu Belly-Blaise MBABAZI. Uyu munsi nigenje kuganira namwe amakuru twashoje kwatorokaniriza, amakuru aryoshe cyane utigeze wibaza ko ushobora kumenya. Mu makuru twashoye kubatohoreza uyu munsi twabazaniye amakuru avugwa ku wahoze ari umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Hussein Obama. Yabaye umukuru w'igihugu cya Amerika agira 44. Niki woba uzi ku wahoze ari umukuru w'igihugu cya Amerika Barack Obama? Ngibi rero ibintu 15 twashoboye kubatorokaniriza kubijanye n'amateka yiwe, kubijanye n'ubuzima yabayeho, ingene yakuze, amashuri yize, aho yavukiye. Ayo niyo makuru twashoboye kubatorokaniriza. Aya n'ayandi mu kanya turagarutse muri studio zacu. Nkuko twaduheje kubamenyesha, icyambere twabamenyesha ku buzima bwaranze Barack Obama ni aho yavukiye. Yavukiye muri leta itandukanye n'izindi. Barack Hussein Obama tu niryo zina ryiwe, kandi yavukiye muri Honolulu muri leta ya Hawaii yo muri Amerika itariki 4 Myandagaro 1961. Mu Giswahili izina ryo ry'amatazirano Barack bivugwa ko risobanura ngo umugisha. Hawaii ni leta igizwe n'amazinga kandi igira 50 mu maleta agize Amerika. Obama yabaye umukuru w'igihugu wa mbere yavukiye muri iyo leta. Ntibyari bisiguritse neza, ariko byarashitse Obama ashobora kurongora igihugu nubwo yari yavukiye muri leta ya Hawaii. Bitari byitezwe yuko hovayo umukuru w'igihugu. So Obama Barack Hussein Obama Sr. yakomoka mu gihugu cya Kenya. Nyina wiwe Stanley Ann Dunham nawe ava muri Kansas. Obama abantu bamwita Barry, ariko igihe yagera kuri kaminuza ya Harvard wenyene ubwiwe yisabiye ko batosubira kumwita Barry, ariko ko bomwita izina rya Barack, rya zina risobanura ngo umugisha. Ikigira kabiri twoshobora kubamenyesha ku buzima bwa Barack Obama, yarabaye muri Indonesia. Mu mwaka w'1967 Obama na nyina wiwe bagiye kuba muri Indonesia ahitwa Jakarta, ariko mu mwaka w'1971 yaciye asubira muri Hawaii muri ya leta yari yavukiyemwo, aho yabana na sekuru na inakuru bavyara nyina wiwe. Obama akiri muri Indonesia yagerageje gufungura indya zitari zimenyerewe gufungurwa n'abantu benshi kw'isi. Aho twoshobora kuvuga nk'inyama z'inzoka, inyama z'imbwa, inyama z'inzige. Izo yarashoboye kuzijya kandi nta hinduka byashoboye kuzana mu magara yiwe. Ikigira gatatu twoshobora kubamenyesha ku buzima bwa Barack Hussein Obama nuko abavyeyi biwe bahuriye kuri kaminuza. Se wa Obama yahoze ari umworozi w'impene, ariko yahavuye yiga ibijanye n'ubutunzi. Nyina nawe yize ibijanye n'ubuzima bw'abantu, aho abavyeyi biwe bahuriye muri kaminuza ya Honolulu, aho se wa Obama yariko yiga ururimi rw'Ikirusiya. Ikigira kane twoshobora kubamenyesha ku buzima canke ku mateka ya Hussein Barack Obama nuko muri Kenya hari amashure yitiriwe izina ryiwe Obama. Mu gisagara cya Kogelo aho se wa Obama avuka kandi yahambwe nyuma kuva muri Ubuzima, hari amashure abiri yitwa Obama. Ishure ritoya canke primaire Obama Kogelo n'ishure ryisumbuye Obama Kogelo.
Igihe Obama yari umukenguza amateka wa leta ya Illinois niho ayo mashuri yamwitirirwa. Bivanye n'ukuntu Obama yariko atera imbere vyatumye imiryango itari mike yita abana babo Obama. Aho twovuga nk'umwana yitwa Barack Obama Okot yiga mu mashuri y'intango. Ikigira gatano mwomenya nuko Barack Hussein Obama arafise umunsi w'akaruhuko wamwitiriwe. Mu mwaka wa 2017 niho Bruce Rona atwara leta ya Illinois yashinga itegeko ko itariki zine myandagaro uko umwaka utashe uzoba umunsi w'akaruhuko witwa Barack Obama Day. Na cyane ko twobibutsa ko iyo tariki ya kane myandagaro ari yo tariki y'amavuko ya Barack Obama. Iyo tariki ikaba yahiswemwo kuzoba itariki y'akaruhuko kugira ngo bahimbaze kandi bongere bibuke ayo mavuko yiwe. Tukabamenyesha yuko uwo munsi watanguye guhimbazwa mu mwaka wa 2018. Murumva rero yuko Obama yari umuntu adasanzwe kuko si abantu benshi bashobora kuba bafise umunsi witirirwa izina ryabo muri leta y'igihugu kanaka. Ego ni kuri YouTube channel yacu ibintu n'ibindi muri kumara dukurikirana. Belly-Blaise MBABAZI nije ndiko ndabashikiriza ano makuru twashoboye kubatorokaniriza ku buzima bwa Barack Obama. Ariko imbere ko tubandanya reka ndagusabe wewe utaragira subscribe canke s'abonner ku bafise amatelefone ari mu rurimi rw'igifaransa yuko ushobora kwiyabonesha kuri YouTube channel yacu ibintu n'ibindi, hama ugafyonda ku gakengeri kari iburyo kugira ngo igihe cyose tuzoba tuzanye amakuru mashasha uzowame uyaronka kugira ngo ntihagire amakuru ashobora kugucika. Ego ikigira gatandatu twoshobora kwamenyesha afise ubuhinga mu mupira w'amaboko witwa basketball. Twobamenyesha ko akiri ku ishure Obama yari azwi ku izina rya Obomba kubera ko yari afise ubuhinga bw'umupira w'amaboko witwa basketball. Mu gukina uwo mupira yari afise technique canke talent yisangije, ari navyo vyatumye bashobora kumuha iryo tazirano rya Obomba. Muca mwumva rero yuko Barack Hussein Obama yari asanzwe afise amazina atandukanye bivanye n'agace yaba abamwo canke bivanye n'ishure yigako canke bivanye n'igikorwa yari asanzwe akora. Ikigira indwi mwoshobora kumenya n'umwuga wa Obama yari umwigisha imbere yuko ashobora kuba umutegetsi. Igihe Obama aronse urupapuro rw'umutsindo kuri kaminuza ya Harvard mu mwaka wa 1991 yaciye aja kwigisha icigwa c'amategeko y'ibwirizwa nshingiro ku ishure ryitwa Law School rya kaminuza ya Chicago kuva mu mwaka wa 1992 gushika mu mwaka wa 2004. Ikigira umunane twoshobora kubamenyesha ku buzima bwiwe yize ivyakahise kuri kaminuza ya Harvard. Mu mwaka wa 1990 Obama yabaye umunyamerika akomoka muri Afrika wa mbere yarongoye ikinyamakuru cyitwa Harvard Law Review. Kuko byari ibintu menga nibishoboka ko hari umunyafrika yorongora ico kinyamakuru. Uwo mwaka yatanze ikiganiro ku kinyamakuru cyitwa New York Times aho yavuze ko hari abirabure benshi b'incabwenge batigera bahabwa amahirwe nk'abazungu. Bidasigura ko abirabure badashoboye, ariko yashatse kuvuga ko abirabure harimo abashoboye ariko batagira amahirwe yo kumenyekana nk'amahirwe abazungu bagira. Mu mwaka wa 2017 Imelme Umana nawe yabaye umugore wa mbere umunyamerika akomoka muri Afrika wa mbere yarongoye ico kinyamakuru cha Harvard Law Review. Ikigira 9 twabamenyesha ku buzima bwa Barack Obama ni ikijanye n'umuryango wiwe.
Mu mwaka w'1992 niho Obama yubakanye na Michelle Robinson yize amategeko kuri Harvard. Basanzwe bafise abana babiri gusa b'abakobwa. Malia yavutse mu mwaka w'1998 na Sasha yavutse mu mwaka w'2001. Aha twoshobora kubamenyesha ko uburyo abavyeyi ba Barack Obama bahuye nibwo buryo Barack Obama yahuye n'umugore wiwe. Mwokwibuka neza yuko se wa Obama yahuye n'umugore wiwe kuri kaminuza ya Honolulu, niko na Obama yahuye n'umugore wiwe kuri kaminuza ya Harvard muri uwo mwaka w'1992. Ikigira 10 ku buzima bwa Barack Hussein Obama ni ubuzima bwiwe bwa politike. Obama yatanguye kugaragara cyane muri politike mu myaka 5 inyuma yaho aronkeye urupapuro rw'umutsindo kuri Harvard Law School. Mu mwaka w'1996 yabaye umukenguza amateka wa leta ya Illinois kugira aserukire ibisagara vyo hepfo ya Chicago. Ico gihe Obama yarafashije mu gutunganya amategeko atari make muri yo leta ya Illinois. Itariki 10 Ruhuhuma mu mwaka wa 2007 niho Obama yatangaje ko agomba kwitoreza kuba umukuru w'igihugu ca Amerika. Ico gihe yariko arahiganwa n'abantu batari bake bo mu mugambwe w'abademokrate, harimo umuntu azwi cyane ku izina rya Hillary Rodham Clinton. Nuko itariki 20 mu mwaka wa 2009 niho Obama yarahiriye ikiringo ciwe ca mbere cyo kuba umukuru w'igihugu. Yabaye umukuru w'igihugu ca Amerika agira 5 akiri muto, yarafise imyaka 47, mu gihe dusanzwe tuzi yuko abakuru b'ibihugu benshi ba Amerika baba ari abantu basanzwe bakuze cyane bafise imyaka iri hejuru ya 50. Itariki 2013 niho yarahirira ikiringo ciwe kigira 2 aho yari yatsinze bitagoranye uwo bahiganwa wo mu mugambwe w'abarepublika yitwa Mitt Romney. Ico kiringo cyarangiye muri 2017 aho yashikiriza igihugu uwitwa Donald John Trump asanzwe aramutswa ico gihugu ca Amerika muri kino gihe. Ikigira 11 twoshobora kubamenyesha ku buzima bwa Barack Obama ni ingendo za mbere yagize. Muri Rusama 2016 Obama yabaye umukuru w'igihugu ca Amerika wa mbere agendeye Hiroshima agace ko mu Buyapani. Yabaye umukuru w'igihugu ca Amerika wa mbere akiri ku ngoma yagendeye Ubuyapani, Laos, Myanmar kandi inyuma y'imyaka 88 agendeye Cuba. Izo ngendo zose yazikoze mu mwaka wa 2016. Ego ikigira 12 mwoshobora kumenya ku mateka ya Barack Hussein Obama nuko yashigikiye abarongorana basangiye ibitsina. Mu kiringo ciwe kigira 2 Obama niho yaba umukuru w'igihugu wa mbere yavuze ko ashigikiye ukurongorana ko abantu basangiye ibitsina. Iyo nkuru ikaba yaramamaye kw'isi yose, ikaba yarateye uruhagarara cyane cyane ku basanzwe bizera Imana. Benshi bakaba barashoboye kuvuga ko ushobora kuba ari umuhero w'isi. Ikigira 13 twoshobora kubamenyesha ku buzima bwa Barack Hussein Obama ni itazirano ryiwe. Abajejwe iperereza bacunga Obama bamutazira Renegade kandi niwe yagitoreye kuko yari yahitishijwemo amatazirano 4 atanguzwa n'urudome re. Nkuko bisanzwe bikogwa, abagize umuryango wiwe bose bategerezwa guhabwa amatazirano atangurwa n'ugo rudome. Umugore wiwe Michelle akaba yarazwi ku izina rya Renaissance. Umukobwa wiwe nawe Malia akaba yarazwi ku izina rya Radiance. Umukobwa wiwe nawe Sasha akaba yarazwi ku izina rya Rosebud. Ikigira 14 twoshobora kubamenyesha ku mateka yaranze Barack Hussein Obama ni agashimwe k'umuntu yaharaniye amahoro.
kubera inguvu yerekanye muri politike n'imigenderanire hagati y'ibindi bihugu, cyane cyane ibihugu by'abayisilamu, no mu kugwanya ihindagurika ry'ikirere, mu kugwanya igwirirana ry'ibisasu ruhonyanganda vya nucleaire, n'ukuntu yakoranye na ONU, naho yariko ahiganwa n'abantu bashika 200 mu kwezi kwa Gitugutu 2019. Obama niho yahabwa agashimwe kitiriwe amahoro, mu gifaransa bita Prix Nobel, kuko yabaye umuntu yashoboye gukora ibikorwa byinshi byashoboye kugarukana umutekano n'amahoro mu bihugu bitandukanye byari birimo umutekano muke inyuma y'imyaka myinshi cyane. Icyanyuma kigira 15 twoshobora kubamenyesha ku buzima bwaranze Barack Hussein Obama nuko yabaye icyamamare ku muhora wa Twitter. Obama niwe wa mbere yanditse ubutumwa ku rubuga rwa Twitter bwakunzwe cyane n'abantu benshi. Mu kwezi k'umunani mu mwaka wa 2017, igihe haba imyiyerekano muri Charlottesville, Obama yanditse kuri Twitter ijambo ryavuzwe na Nelson Mandela. Abantu bararikunze cyane ku buryo bahanahanye ubwo butumwa inshuro 1,700,000, kandi bukaba bwakunzwe canke bwagiye ko rya jambo j'aime canke like inshuro 4,5 kugera n'ubu akaba atabutumwa burakundwa kuri urwo rugero nk'ubwo butumwa Barack Hussein Obama yashoboye gushikiriza kuri urwo rubuga rwa Twitter. Bakunzi mwariko muradukurikirana muri ano makuru twabateguriye ku buzima bwa Barack Hussein Obama. Aha niho amakuru yacu agarukiye. Belly-Blaise umumenyesha makuru wanyu njye nako yabashikiriza kuri YouTube channel yacu ibintu n'ibindi. Ntiwibagire gusiga ushize ko j'aime, wongere usangize ano makuru abandi, ugire partage kugira ngo n'abagenzi babashobore ko yakurikirana aya na yandi. Tuzosubira uhoraho Imana yo mwijuru ishishikare kubazigama cyane naho butaha. Ciao.